Yes, kaze mwese mwebwe mwese muko dukwikiramo n'umwanya kuri channel yacu ubunya twagiye gutembera umuntu adasanzwe aho muza kwakora kandi ibintu bidasanzwe kubera ko nahantu hari imiti kama ahantu usanga umugwayi ngwara zitandukanye ingwara zo kurukoba ingwara zo kurangiza vuba ingwara z'ama infection zitandukanye ku badamu ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse n'izindi ngwara amafigo amasinezite n'ibindi byinshi so tuganire hano onya kumbure atuganirize umuganga asanzwe abitunganya mukandi tumenye mbega iyi miti ntama efe canke ingaruka mbi ziza kugira amagara y'umuntu kumbure tuza kuganira byinshi bigiye bitandukanye turakora mu kice ya murakoze cyane umeze neza yego ndashima karibu cyane iwacu ya murakoze n'umusuma kuganira ku buzima bwawe rero no munsi nawe. Okay. Yes. Turi ahantu usanzwe utunganiriza. Ndashaka kwanza kumenya kwanza widondora abari kwatuganiriza kwamara ico tugira ko rero. Okay, ndabaramukije. Wewe uza kubona kino kiganiro cyangwa uzokibona heza iminsi. Yeah. Ya nkuko bisanzwe ni muganga ndayikengurukiye Damien. Ya no. Damien ninde? Tukatumenye. Damien ninde? Yakuriye he? Yavukiye. Ya ndumva ko mwashatse kumenya biography ntoya yanje. Ya Damien no musore akiri muto cyane musore yego ntabwo ndubaka ariko very soon ako kavinda gashirako ya no musore mvuka mu ntara ya Kayanza Kayanza centre aho bitabukirema ya niho navukiye niho nize amashuri matoya na manini ndahahereza aho mbere amashuri nayaje 2019 Ashaje 2019 ni hirya yecu ya hama rero muri ya ntumbero yo kugira ukuntu bitejeje imbere murabizi ko twize muri shuri ikigo cyitwa ikigo bita entrepreneuria cyo kwihangira umurimo ya rero nakunze nkunda kuba no kwihangira utuntu dushasha cyangwa se no gukora ikintu kinyitira nka jewe ya na cyane no kwishika badukundisha kwihangira imirimo yacu kandi ikintu wakora kugira guteza imbere igihugu gufasha na social kubw'ibyo rero ndomwana agira gatandatu umuryango wacu nje ndo wa nyuma uri umuhererezi tubakana turi abahungu bane n'abakobwa babiri rero mu rugendo nagize rw'ubuzima maze kurangiza amashuri 2019 nariyumviriye icyo nokora kugira ngo twiteze imbere byari ibintu byaroshe urazihejeje ishuri uri umuntu agaragara hirya no hino ndetse ahubwo haba hageze gutangura kwiga ubuzima ni iki kuko iyo uri muhira wenyene ukabona abandi bagiye nawe ukabona ahubwo ntacyo ufise uri kurakora aho hantu bahigira ikigo gikomeye kubw'ibyo rero nacyo mvuga ati jewe mu buto bwanje sinari nzi ko nzobaho ari uko mbanje kuva muhira nari nzi ko tuzogumana n'abavyeyi buri kimwe cyose bampe iyo mindset yanje nari mfise abajene mishe iyo mindset bari fise maze kurangiza ishuri nasanze ahubwo biri ngombwa ko nzobandanya mbeshwaho n'ingufu zanje Imana yampaye mbeshwaho n'ubwenge Imana yampaye nagenda akora hirya no hino haba kubarezi ku ishuri haba mu kibano cyangwa se nabo tuzogera duhura batandukanye 2020 muhira baca barampa twomba ndakora baragerageje barampa agatahe ndagira boutique mu isite hano bita mu Kigwati barahazi mu Kayanza n'ubu boutique yanje irahari n'amazina yanje no bariko kwa Damien yego bari basanzwe bamenyereye ku izina rya Master Guide bavanye n'umwizerere wanje sanzwe n'umudivantiste w'umusente hama kubijanye n'ishengero nayo sanzwe mfise grade bita Master Guide nakuvuga ko uri umuyobozi mukuru mfise igisata cyo gwarukana nyene ndabereka ingene bitwara gukorera mu vy'Imana kugira nyene afete gusonera umuntu usumba canke agusumba byose hama muhira rero 2020 baramuhaye boutique ndadandaza ariko kubera ko nasanzwe ndi umwana se vision nini nifuza ko umuntu munini ya cyane nifuza ko umuntu mutoya mbona boutique usanga amadeni mu isi itego maze batonka ubona atari buje nguve
sinzi rero kubona iciyumviro co gukita muhira canjemo ntavuye sinzopfa ndahatereye imbere nagiye rero nsanga rero ubuzima rero ni risike novuga ko ari nk'umutwaro cane ico gihe rero banza ndabaza ubuzima bw'i Bujumbura ngene abandi babayeho barabetse burazimvye buragoye aho rukiri ruguru nari nkiri ruguru ariko sinatinye ko mu minsi nko mu kwezi kwa gatandatu 2021 naciye mfata ingingo yo kumanuka kuva mu Kayanza kimwe nca mbanza ngira sacrifice ya butike yanje yose mbanza ndayidandaza amafaranga nca ndayazana i Bujumbura kugira nibesheho gufata iyo risike nari nsanzwe mbaye ahantu hariha mfungura indya ntaguze ahantu hari akanyungu wanashima ubika ariko ubu ngiye kuba ahantu ndiha amafaranga buri kwezi gufungura déplacement donc ugiye mu buzima bwoye bwari ubuzima butoroshe rero intaye yanjye irashobora kwinspira nk'abandi bajene bagenzanje kuko maze gufata risike nkabona ko nkwiye kwibeshaho kuva muhira nkaza ngahe Bujumbura kugira nibesheho ndondere byarampiriye sinavuga ngo narahomvye ego maze rero nararondeye aho noba nk'abandi ndaronka ntangura kuriha narimenyereye kwezi guhera tawumbaza urara gute ntangura kuriha mbona birakunda ntangura kubona ko nshoboye kwirisha nshoboye kwiyambika urabona kwiyunguruza ko bigoye navyone ariko nanje nkaba mfise igihe ntangura kuzira ngahe Bujumbura hariho ivyo nabona ko bigoye ku buzima bw'umuntu kugira bandanye abaho nanjye nkacangira vision kurondera kwanje naciye rero ninjira mu bijanye n'uwo mwuga wo kuvura dukoresheje imiti kama gutyo ntangura kubikora ariko nyuma gatoya hariho abo tuva hamwe bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura bagiye baranyereka ngene nabikora ndetse babandanya no kumva ubumenyi bwabyo muri ivyo ndabimenya ko burya birafise ibitabo ushaka gusoma ibitabo kiravuga ku gisuru kiravuga ku mubirizi kiravuga ku mutagafera n'ibindi vyatsi bivura n'ivyo kamenya ati icyatsi kirimo intungamubiri zimeze uku nuko umuntu rero hari ico abuze iki umufashisha iki ico gihe ntivyari binoroshe kuko kugira nkore ivyo wanje vyansaba umutahe naho nk'ugaruka dukunda gutsimbirwa umutahe ico gihe naramaze igihe ndyama nkabura itiro kwiyumvira kuko narahura n'uduchallenge twinshi ngahe Bujumbura ugasanga agatelefone bakagutwaye uramaze demo ata communication ufise ongere n'abavyeyi icyo bagufasha ukavuga ati ko ndi umuhungu reka mpambane nimba nsonza nirega ubusa nzimenya nakandi umugabo nakarenda umuhungu kuko hariho ubuzima winjiramwo ugatuma umenya ngene uhagarara kubaka urugo rwawe ashaka kuba muvukana mu muryango muri batandatu muri ndwi muri umunani ugasanga abavyeyi banyu vraiment baragerageje uko bashoboye bararondeye ariko biriya si gwawe gwawe n'ivyo warondeye ivyo binafise n'umutekano cane niho rero dukunda kwihendera nk'abajene ukabona muhira barafise amamodoka bafise iki kibaza ngo ni gwawe barafashe imyaka yo kwirondera nabarondera gwawe rero nanje bigenze uko ndamanuka Bujumbura muratanguye kwibeshaho ntangura kwiyumvisha ico nokora nca ndabona ko nokwinjira muri medicine traditionnelle aho vyaciye biba ngombwa ko ndondera vyangombwa binyemera kubikora biciye mu mategeko turagira urunani rw'amashirahamwe avuza imiti kama tuba turimwo ego ukibitangura kadushike ko wamaze kubitangura ukibitangura igihe cyose ibintu biba vyoroshe ntibiba vyoroshe kuko nabanje gutsindwa no kuneshwa kubura aho nkorera ibaze nafashe risike yo kurondera aho hama kugira nkora ivy'iwanje bisaba ko ndondera ikibanza mu gisagara upanga ibibanza bibiri ariko sinacitse intege nagerageje gushakisha hirya no hino aho nokura umutahe wo kuronka cya kibanza kigira kabiri narikoze ku bagenzi baramfasha
mfashanya n'uburyo nari mfise bukeya atangura 2022 naciye ntangura ivyanje ariko naramaze umwaka wose ndi mw'ishuri ryavyo dukorana n'abandi bantu bakubwira kwanza wakura ubumenyi. Yego. Yes, anya twabonye imiti myinshi mu resume muri make urashobora kutubwira imiti isanzwe hari ngahanya ikivura? Ya murakoze. Ngaha turafise imiti cyane cyane twagiye twibanda kuzana imiti bivanye n'ibibazo tubona uno munsi bigwiriye ku bantu. Nk'ikibazo mbona imiti ya mbere mbona mfise ngaha ndafise imiti y'abantu bagira ibibazo by'amamibe kugira inzoka iriya nzoka ituma umuntu acika intege mu mubiri. Amibe rero nayo ni inzoka mbi cyane kuko nk'abagabo bubatse ashaka kubaca ingufu zo gukora amabanga y'ububatsi. Amibe irashaka guteza ibibazo byinshi, ashaka kugira AVC kubera amibe, ashaka gukora hemorrhoide kubera amibe, no mu rugo bikanga kubera amibe, ashaka konda kubera amibe. Itera ibibazo by'isuku. Ni inzoka igenda iridevelopa igera mu bihimba bitandukanye by'umubiri. Iyo igeze mu mutwe hariho n'abashobora gusara kubera amibe. Ndafise rero n'imiti ngaha yeguwe mu buryo bwacu bw'ikirundi nk'uwitwa ibanga ry'abagore. Ni umuti mwiza cyane ufasha mu bihimba by'irondoka by'abagore cyane cyane buriya bwandu bufatira mu bihimba byabo, les infections vaginales cyangwa urinaires. Aho ushobora gusanga ari indwara n'umunsi abadamu benshi bafise benshi kubera ko ukuntu ubona n'amariye publique yagwiriye naho bandurira cyane kuko navuga ko ari indwara iva ku isuku rike d'abord. Yes, but nabonye n'uwundi muti wo kuzinukwa burundu itabi, inzoga n'urumogi hamwe n'ibindi binyobwa byose biri alcoolize. Uyu nawo ni umuti uhinguwe mu buryo kama ufasha mu gukura mu mubiri w'umuntu alcohol na nicotine. Kubera hari igihe umuntu usanga yarabaye chronique kuko indwara iyo ubona ari byasi ko ugiheba bikuneza iwawe icyo kintu kiba cyabaye chronique. Biri ngombwa ko wifashisha umuti kanaka kugira ngo bihere. Rero iyo zinuka burundu ni umuti twazaniye abantu bafite icyo kibazo cyo kwifuza guheba inzoga itabi n'ibindi biyobyabwenge biba byarababase ngo ni byinshi. Hajya n'umwe amabusta bagiye bajanki nyine tubona ikiyobyabwenge ku buryo ashobora kubiheba nyine agasubira kuba enfant akaba normal kamera. Abantu bamwe ibyo bintu bazingamitswe kweli umuti urahari. Murakoze. Hama turafise n'izindi ngaburo zongera vitamine C mu mubiri kuko vitamine C ni ikintu cankenerwa mu mubiri kuko iyo ituma ugira urukuba rwiza. Niyo ituma ushobora amaso yawe ashobora kubona neza. Dufise intungamubiri nyinshi, turafise intungamubiri zifasha abakenyezi bajya batabona imihango ku mwanya, bajya nabo bagiye batabona ubutinyanka ku mwanya cyane iyo bariyo baribwa cyane. Bose turabafasha. Amatutsi bagira n'abagabo aho ushobora gusanga kubaka urugo ugasanga wazanye umufasha kuvuga umugore ushoboye gutunganya neza amabanga y'ububatsi ariko mu nyuma ikagenda birapunguka bivanye n'ibibazo byinshi bibitera nko kurangiza vuba cyangwa gucika intege mu mabanga y'abashakanye. Biraterwa n'uko ukuntu ubona tugira imihangayiko myinshi yo kurondera ubuzima bwarazimbye. Umugabo urabona umunsi arakora cyane kugira ngo abone yuko ashaka kugaburira umuryango. Kuriya gukora cyane biratuma ataronka umwanya wo kuruhuka kugira ngo cerveau nayo itampurize iruhuke neza. Ikindi naco ni ukuntu usanga tubayeho tunywa amazi mabi. Biratuma uheza vuba. None kunywa amazi mabi ntuzirushe gutuma urwara inzoka. Inzoka nazo ni amibe aba menshi yawe akaguca inguvu ugasanga mu gitanda aho rumara iminota basi nibura na 15 ugasanga umara nka 10 secondes
basi baze kuba bamara nk'iminota nk'itatu tangura kumara amasegonda 30 ikibazo kiba cyabaye. Rero gukora neza amabanga y'ububatse ni kimwe mu bituma umugabo cyangwa umugore yishima mu rugo tutaravye ngo umufise itonga. Yego iyo system itangwe kugena nabi ibintu byinshi umugore aca gucamwo cyangwa atanga kubona ko atabuga buri bukurimo n'amadivorce naho nyine ahera. Yes to ibyo rero birashobora guterwa na stress canke amibe canke diabete. Umuntu afite isukari nyinshi mu mubiri inguvu zirahera zo gukoresha ibikorwa. Prostate ku bahungu, prostate burya kuntu urwara mu bihimba by'irondoka dusaho tw'intanga tukagwara tukabyimba canke tukaguka birakunanira gukora amabanga y'ububatsi neza. Rero abafise icyo kibazo kimwe mu ivyo bibazo tubona ko watugana ngaha tukagufasha. Tuze ku bantu bagwaye amaso dufatire ngaha hejuru amatwi amaso n'ibindi bitandukanye byo ngahanya ku mutwe mu bihimba vy'umutwe. Umusanzu mbivura duhere ku maso ku matwi. En general ngaho mbanza gufata nka sinusite na asthma ndabishira muri appareil respiratoire bijanye n'ihumekera. Ni mu gihe nk'uduheha cyangwa uduserire tujeje gucamo umwuka duhumeka ushaka kuvyimba aho utangura guhumeka nabi nka bikagufunga turafise umuti ushobora kugufasha nk'akarorero wawumvise nawe yes nawumvise gwego cyatwinikira kwimotereza bawita cyatwinikira wo kwimotereza kubera iki mwawisuko nuko uba utakorewe ngaha mu Burundi ubure importe mugabo uba wahinguwe mu vyatsi. Ndafise n'undi yitwa atomato wo kunywa basiro ufasha kuvura sinusite na asthma n'inkorora n'amahaha. Dufatire kuri unywa abantu bose nuva imyaka yose n'umwana arashobora kunywa ntumugire kingaruka nta kibazo n'umwana w'imyaka 2 wari we wese hariho urugezo bivanye n'imyaka doze tukubwira tifata ikiko kimwe cyangwa ifata bibiri bijanye n'amaso aho hari kuri appareil respiratoire kijanye na vision cyo kubona turafise umuti witwa ruhonyirori n'umuti ukoze mu vyamwa wo kunywa hariho doze ufata ugakira tukagira n'ubundi rero wo gushira mu jisho ubyutse ukongera ugashiramo uwundi ugiye kuryama ukiri ngaho nyine kuri uwo muti wo mu maso n'amaso yose. Kuko amaso ari ubwoko butandukanye. Amaso yose ari gusanga ari amaso atuma bivyiringira canke amaso kutabona kure canke avyimba. Igihe uguma wumva usasatwa usutuma durere ayo maso yatayavura. Janye no kumva navyo ku kijanye no kumva turafise iyo twita omega 3 ifasha servo gukora neza. Ko twagiye mu bimba byo hejuru reka tubimarire turafise ingaburo ifasha umuntu gutuma servo ikintu wabonye ukimukikibutsa. Urabona nka bajya abantu usanga bakudesha nka n'abana usanga bafise ikibazo cyo kugira pipi aho baryama. Yego ni ukuvuga ko uryamye servo nayo iraryama nta kindi kintu isubira kwibuka. Rero tuba dufise umuti iyo hageze ko ugira pipi servo igukomanga komanga ukagenda ugatunganya ya pipi yawe hanze ukagaruka yiko servo yaryamye nawe urumva ibyo ushaka gukora byose nibyo ukora urumva ntubuzi nawe naho guhama ku matwi nta muti uba uri direct tuguha ahubwo tugira umuti twaha ubwo nyene tukawukanyira mu gutwi ugakira kuko amatwi uzosanga kenshi abantu batumva cyangwa ugasanga haza amashira usanga nyine umuntu just nyine atumva ugasanga nyine yumva nyine ngavye ngaha aho umuntu ahamagara ari kure udashobora kugenda muri nature twapahira umuti tukawuvuguta tukawukanyiramo hama bigagenda birahera. Yes tukatugaruke bino bintu imiti y'ikirundi imiti kamba abantu benshi tuyizi ku bantu bakuze
abatama nuze bazi tujya dukora ikori ati umuti umuravumba ukora ibi inya bikora ibi nibi ku myaka mike yawe uracari muto kumenya bino bintu byose aravuga ati uyu mungu yasumwe escroquer ko icyambere navuga nka generation no mose yari kwiye kugira ubushakashatsi no menyekana katwibitse ko kuko bari abantu bakera bakora iyi myuga bariko bagenda bisazira bava muri generation rero nanje nk'umuntu yifuza iterambere swate kuri jewe nyene impinduka kuri jewe nyene no kubene gihugu barundi bagenzaje canke abatara barundi ko dushorerwa n'abatara barundi gusa ni vyiza ko turondera tugira ubushakashatsi tukagenda tukegera bari abantu babizobereyemo babizi bakatwibwira rijya abantu kuko igihe tuzosanga generation ya kera yaheze yo tubwiye yamabanga yo twokivura uzosanga ibiza bigiye biraza bibure buri cyo twifashisha jewe rero ndo umuntu akunda kurondera dushasha na cyane cyane ku muntu afise ikintu gishasha yo guha nawe ukagiha abandi kabagira akamaro ego murafise n'imiti y'amenyo ni Blossada comme ibisanzwe toni Colgate nk'ibisanzwe cyane ikoze ku buryo bwiza cyane kandi ihinguye ku giterwa tuzi twese ngaha mu gihugu cy'amakara ihinguye muri charbon donc irirabura pe n'amakara ndashaka kugura nta kibazo oya kugura ntivyemewe okay ntivyemewe wemerewe kugura umuntu awuguza agiye gukoresha n'amakara ikifasha iki mu menyo ifasha kurubwa bucafu bwansi ku menyo abantu bafise utuntu tudutashe ku menyo nubwo ufata rya kara ryo mu ziko urashaka kurihanaguza ku menyo amakara ni ingaburo nziza cyane ivura indwara 69 zihe akarorero hariho abantu ubona ko amakara batazi akamaro kayo amakara aravura isitoma amakara urayakoresha amakara arakoreshwa ku bantu bajya abantu baba bafise amagaze menshi mu nda ukumva inda yuzuye kazi cyo bivako nubwo cyo honda ikara kajya gafuka kayo gashira mu mazi gacumwa nyuma y'iminota mike numva ngo nduzuye inda ngo mazi umunsi wose kashingo bihera ego kandi amakara arafisha ukuntu agabanya acide mu mubiri bavuye kwa gusa aho akona ariko barashoboye uyakeneye ahinguye akoze neza arashaka kuza akayadushore nuwo byanse ko ashika ngaha ashoboye gufata ajya akayagura akarako ntayahonda akaronka gafu akivura kuko ujya kuvura nabwo n'ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza ariko kandi hari ikintu watangiye uvuga ngo usenga ku munsi wa gatandatu ku munsi w'indwi ariko n'umunsi wa gatandatu ku bantu bashiri ko basanzwe bawuzi ku munsi w'indwi kubera iki nkunda kubona abantu bashasenga ku munsi w'indwi umengo barijukiye cyane imiti kama urakoze kubaza icyo kibazo iki ni cyari ikibazo cy'abantu basenga ku munsi w'isabato bonye afite cyane cy'umuntu wese yifuza amagara meza kuko twebwe eglise yacu iratwigisha irafise igisate bita temperance ubwirinzi nojya gute kumenya rero n'ibitabo byabo babigisha nojya gute no gute kubera amagara y'umuntu basi umubiri wawe wicwa n'ivyurya n'ivyo mu gihe rero wirinze mu vyurya no mu vyuma tukazagira amagara meza rero twebwe church yacu iratwigisha kwirinda kugira ngo Imana igizoza kudutorera zasange turabantu twadusanze dufise n'amagara ntabwo itwaza ati Imana nagwaye Imana umupfu ntawe yomujana yes hari ingwara usanga zidakira nicyo kintu muhanurira abantu ingwara zidakira nk'akaro dufata nk'umugera wa sida kugira no munsi urazifata umuti uhari ariko ingwara urashaka kumarana igihe kirekire ntutwagwe nabwo warupfa kugiturumbuka ukazogira igihe Imana yateguye kuzogira ibyo rero bigira umuntu afise ubwirinzi afise nyene yirinda mu kunywa no mu kurya canke mu kurohorera umubiri
rero izo mpanuro ku muntu aba afise ingwara ya chronique idakira turamwereka ati wo kwitwara gutya uzoramba bizogufasha azomara igihe kinini kw'isi. Yes, nabonye ko hari ibintu byinshi bitandukanye ariko kandi hari abantu bashobora kuvuga ati jewe vraiment sinshaka kuja kuvyigereza ndabe koko ndabe yuko nzokira ayo maso ndabe yuko nzokira ayo mafyigo. Abantu benshi bakitswe n'amafyigo, abantu benshi bakitswe n'imitsi, abantu benshi bakitswe n'imishishito, abantu benshi bakitswe n'imivyibuho. Umbega umuntu avyibushe arashobora gufata umuti akongera kandi akagabana. Murakoze. Kuva nibaza ko ari first time dukoranye namwe. Ikindi gihe muzorondere umwe mu bagenzi banyu afise ikibazo muze ndamuvure gratuit amafaranga nzobasaba. Hama gukira kwiwe tuzokora ikiganiro atangiye ntahe ndakwemereye. Akoze. Asante sana. Umuntu avyibushe katwe tukivuze kubera ko hari abantu bakitswe n'ubuvyibuho ariko ko dukurikirana bakitswe n'imivyibuho idasanzwe. Umuvyibuho kenshi usanga ari discipline mbi wiha ko nabivuga kubera ko jewe narigeze kubaho mfise ibiro bikeya ndi musi yarigeze kuba uri muto gusumba ngaho ndi musi ya 50 kilo cyo gihe nubwo none ko ndafasha abandi kubera kinandi ngana gutya cyo gihe cyo ndiga inama reka mfata ingaburo nanje ingaburo zidoze ibiro amavitamine harashobora gufata ikiro rundi ibi nyine by'iwacu birahari ukadoza ibiro kubya udoze ibiro niko no kubigabanya bigenda. Discipline wiha urana nk'umuntu avyibusha ari ibintu tumubuza ati ibi bintu bine bibanza bihagarike. Umuntu adafise ibiro nawe tumubwira abanza bikonsoma adoze ibiro hama ne byaduga hama cyo tumwerekana ngene atangura kwigenza kugira ngo ntava arenza urugero. Rero turafise ibya navuga ko ari ibyatsi by'ikirundi ushobora gufata bikagukuramo biriya bikagukanyamwo biriya binure bibi uba bivanye n'ibintu uba warariye. Dufitana nk'uno munsi turakunda abantu benshi kurya inyama, amahamburger, inzoga zirimo amasukari menshi gatuma tugira umubyibuho. Biriya binure mu bisanzwe nk'umuntu afise nk'uko nabona umubiri wiwe uri kurahinduka yarakwiye kwiha nk'ikirengo kanaka kaza arafata akantu kaza karamukoropa biriya binure umuntu yifuza sante nziza. Rero kuba atabishoboye arashikanga tukamuha ingaburo zibishoboye kugira ngo ashobore kugabanya ubuvyibuho wiwe. Hari ibintu byinshi, hari ibintu bigiye bitandukanye. Ni muganga Damien, umujene akiri muto mugabo kandi ubona yuko azi ivyo arimwo. Umuntu akwiye gushigikirwa, umuntu akwiye dabo gushorerwa, n'umuntu akwiye kukuvura uri kubadukurikirana ufite ingwara zitandukanye yazivuze nyinshi zitandukanye. Ikintu cyose uzi ko ugoye mu mubiri aravura n'ishano twacibagiye ico kintu no kuripima bagoye. Yes, imitsi, amafyigo, imishishito, ingwara zitakira, amagufa hamwe no kurangiza vuba. Hari ingwara z'ibisukari, ingwara z'imitima, ingwara z'ibitigu n'izindi zo kurukoba nyinshi zigiye zitandukanye. Kafuse ikibazo muri izo zose ko turavuga karibu kugira ngo kumba ashobora kuvura. Dusozera kuri kino kintu imiti kama hamwe n'ijya miti yindi tuzi amaparacetamol n'ibindi bagwaho kumbure kugira ngo ushobore kugira bitandukaniye hehe ama effet yazo naya. Mbega umuntu yobandanye yihereza ijya miti tuzi y'ikizungu canke umuntu yirire kama? Urabona no munsi umuntu wese ahitamo unabaho. Nashatse kukwereka ko ari umuntu ahitamo gufata imiti y'ikizungu mu gihe uyifashika kuvura cya kibazo ufise that's okay. Ni byiza. N'abandi bantu rero bavuga ati jene fatira umuti w'ikirundi. Umuti w'ikirundi urumva ni umuti atakindi kintu kiba icagiyemo. Ku muntu nawe ufata abahamuka mufasha kimwe ashaka cyiza. Ama difference novuga nta difference nini ya ihari kuko ijya miti twita y'ikizungu yinguye mu nyene by'ikirundi gusa nuko nyene kugira ngo ubu kizungu hariho ikindi kintu gishobora kongerwamo kugira bitwo kizungu sino uyikoze ibinyene by'ikirundi. Yes, Damien, dusozera n'iganiro cacu nicyo kintu kumba ushobora guhanurira ubwo ariko tukigena mu no mwanya
kuko hari ubuzima bwinshi waciye muganga ngo yarahugeze no ngaha ikintu ushobora kubahanurira n'abandi bantu bariko badukurikirana muri uno mwanya bose kumbura kugira ngo bashobore kwinjukira imiti kama ikintu no kangurira nka generation rero no munsi w'abana bagenda gusa n'abo papa n'abo mama abo bantu bose barakeneye amagara meza amagara meza ari mu byo turya ari mu byo tunywa sinzana nakunda kuvuga ngo atacu ngo turi ico turya turi ico turya no kuvuga ko nimba ufise akabiri keza ntikizana karafise aho gaturuka aho gaturuka rero ni mu bimera ariko turabe se nimba ari bimera nibihe nkwiye kurya kugira ngo amagara meza urazi ko OMS ikigo kijeje ibintu by'amagara y'abantu burya principe yari ifise nuko nibura umunyagihugu wese ku isi yojya nk'ubwoko indwi bw'ivyamwa ku munsi n'ubwoko indwi imboga no munsi ujya ku munsi wewe rirenga uriye ivyamwa bingahe Tereke n'ivyamwa ari giye gusanga uguriye uri ikintu kimwe gasanga uriye ubugari bw'imyumbati ku sombe uri ikintu kimwe rero turico turya nimba twamwa wihereza atabwoko butandukanye wihereza bw'imboga canke udusalade tw'imboga dutandukanye umve ko amagara yawe ufise ahandi uri kurayerekeza amagara yawe ari en danger rero nk'abajene nabahanura gufata ikintu cose cotuma bagira amagara mazima ikindi naco abajene nabo basaba ko vuba abantu bo kugerageza ibintu bitandukanye kugira ngo tugere mu iterambere kubera ariko ndaraba nka vision igihugu gifise 2040 dushobora kuhagira dushize amaboko mu mpunzi bisaba ko tuba abantu bama bazana bishaje tugira ubuvumbuzi burenze ubwo dufise kandi nabonye mu Burundi vraiment twabishobora ahubwo maze igihe ntanga urazi ko adimi kandi tuzohashika kuri musaba jeune bose bariko barijukira kudekuvra ibintu bigiye bitandukanye tuzohashika kubera ko ni mu gihe tuba twifitiye icyizere cy'ubuzima donc hari igihe tuzohashika donc taratera imbere mu gihe rero ataco tuba turiko turakora mugabo mu gihe twaba abantu buri munsi tugomba kumenya ikintu gishaje twigire ku Bushinwa cyane cyane guys Ubushinwa bwaraciyemo hari imyaka bwaciyemo mu myaka yaheze abanyagihugu babaye benshi badafite icyo bakora ariko urabona mu myaka mike y'abaritegeje imbere ubwo bumenyi banafise bakibaza no kubuteza ibindi bihugu baza kubibyaza umusaruro mu bindi bihugu mu Burundi nayo tubuze nacu nuko tuja hamwe kwanza tukagira solidarite positive urukundo nyene rukomeye tugasenyera ku mugozi umwe birashoboka iriya hangiro ya 2040 nkiyo nashikaye mu gihe buri wese tuzohashika twarateye imbere mu gihe buri munyagihugu wese ibintu byo kuvuga ngo ndasegereze ndabihagarike umugabo mbumuvumbuzi nkore bigashoboye iki umwe wese akagaragaza icyo ashoboye nje n'ibyo nshoboye ndikora abandi nabo bariko bakora ibintu bafasha abanyagihugu benshi bagiye batandukanye cyane n'ubu hari umuntu ugiye kuvura amasinezite ego kandi wamubonye namubonye hari umuntu agiye kuvura amasinezite ubu nyine atwaye umuti kandi nawe muteje urumva yuko vraiment hari ikintu cyagihinduka muri wewe Daniel ndagushimire cyane murakoze namwe ndabashimiye akacambo kawe badukurikira mu myaka mike yamaze ndiko ndakora uno mwuga ndafise aho mbona uri kurangiza kandi mfise imbono nini indoto nini cyane yo kwagura ubuvuzi kama rero mu gihe mwabandanya munshigikiye kugira ngo abanyagihugu babone ivyo dukora turahari urumva ko indoto yanjye yazoba impamo nkabona ko abanyagihugu babayeho aho tubaye igihugu tubayeho tufise amagara meza twebwe nk'abanyagihugu kandi tugateza imbere n'ivyatsi vy'iwacu ibimera vy'iwacu naryoherwa merci beaucoup ndabashimiye cyane abako dukurikirana murakoze cy'ingenzi nuko tubandanya dufashanya kugira amagara meza hama n'umuntu yifuza gushika aho dukorera ganye mu gisagara cya Bujumbura centre ville neza na neza mu nyubako bita Garidi Boulevard hagoye hari na banki ya Mitec umuryango A28 uca hasanga muganga Daniel asante sana
Yes. agatoya nimero ka telefone Yeah. agashoboye gushika ngaha mugabo bakatubaza ati mwadufasha Yeah. nimero ya telefone mutorako ni 68 812 388 abatumva igifaransa mu Kirundi nanje ntacyo nzi cyane 67 amajana 812 amajana 388 murakoze cyane. Yes, merci beaucoup mwebwe mwese mwako dukurikirana. Yabaye adresse ni muri centre ville ni galerie du boulevard numéro A28 juste ucinjamo galerie du boulevard utaraduga ama escalier juste nyine ku ruhande rwayo ni hafi kandi bimeze neza. Hari imiti myiza ushobora kuvugwa ushobora gukira izo ngwara zose zitandukanye. Kino cyose ufise mu mubiri ubona yuko cakunaniye gukira guheba itabi inzoga n'ibindi bigiye bitandukanye ntandi hantu ushobora kubikura atari ngahanye ni kwa Damien. Nimero yazibahaye kumbure mushobora kumwakura kumbure ashobora kubakiza abagwaye amashano no musishano ni byinshi mu gihugu nandi hagiye hatandukanye muze abavure. Tabashimira cyane gose. Kindi naco nibagiye abantu bafise imikoshi yo mu buzima busanzwe kudatera imbere naho nyine hariho akantu k'akabanga gahari kumbure mu mwakure hamabahe mune gutera imbere mu buzima bwa misi yose. Asante sana.